Kw'igenekerezo rya 2023 Ruhuhuma 2022 Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarafashe urugendo agana igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba yari yitavye inama igira 10 y'abakuru b'ibihugu n'amareta bateye igikumu ku masezerano y'Addis Abeba yerekeye amahoro, umutekano no gufashanya ku gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere. Igihe c'isaha 9:28 mu masaha y'Kinshasa nukuvuga isaha 10:28 mu masaha y'Ibujumbura niho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashika ku kibuga mpuzamakungu c'indege c'Injiri mu gisagara ca Kinshasa. Yakiriwe n'umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Jean-Michel Sama Lukonde. Bukeye bwaho kw'igenekerezo rya 24 Ruhuhuma umwaka wa 2022 Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaritavye rero iyo nama igira 10 y'abakuru b'ibihugu n'amareta bateye igikumu ku masezerano y'Addis Abeba. Inama yatunganijwe mu kibanza citiriwe ishirahamwe ry'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika ahasanzwe hari kirimba c'umukuru w'igihugu wa Republika Iharanira Demokarasi ca Kongo Antoine Felix Tshisekedi mu gisagara ca Kinshasa. Abakuru b'ibihugu n'amareta bagera ku ndwi kuri 12 nibo bitavye ibikorwa vy'iyo nama, hamwe rero n'intumwa z'abakuru b'ibihugu n'amareta, amashirahamwe ajejwe gukurikirana ishigwa mu ngiro y'ayo masezerano y'Addis Abeba, ishirahamwe mpuzamakungu ONU, ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, ishirahamwe ry'ibihugu biri mu karere k'ibiyaga binini CRGL, hamwe n'ishirahamwe SADC. Iyo nama rero ikaba yatunganijwe n'umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Muri iyo nama barabiye hamwe intambwe ayo masezerano ageze ko mwishigwa mu ngiro. Ngo naho rero ibitari bike bimaze kurangurwa, imigwi y'abagwanyi n'iyiterabwoba yiziziye ubuseruko bw'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibandanya gukora ubugizi bwa nabi. Aho ngo n'ubwicanyi bukorerwa bene gihugu b'inzira karengane, ugushurashuza ku nguvu abakenyezi n'abigeme, gucukura ubutare n'urudandazwa rwabwo, hamwe n'ubundi butunzi kama hadakurikijwe amategeko n'ibindi. Umukuru w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi ari nawe yakoreye mu ngata Perezida Yoweri Kaguta Museveni kurongora urwego rujejwe gukurikirana ishigwa mu ngiro y'ayo masezerano y'Addis Abeba, yatumiriye abegwa bose n'ayo masezerano kudacika intege kubera ubwo bubisha bukorwa n'imigwi y'abagwanyi n'iyiterabwoba. Ati gikwiye nukongereza nyabuna inguvu mu gukorera hamwe gutyo iyo migwi ituzwe burundu. 9 ans jour pour jour se sont écoulés depuis la signature de l'accord d'Addis Abeba qui jadis avait... Imyaka 9 iraheze kuva amasezerano ya Addis Abeba ashizwe ko umukono. Amasezerano yari yatanze umwizero ko dutanguye ibihe bishasha mu karere, ibihe vy'amahoro n'iterambere rirama nk'uko vyari vyagaragaye biciye mu vyo twebwe nyene abanywanyi twari tuyemeje kurangura. Ayo mahoro ari nayo karahara mu ruganda ntibacura ategerezwa kuboneka biciye mu gukorera hamwe mu runani rw'intamenwa kugira ngo tuvavanure n'urutavanako rw'amabi y'inkozi z'ikibi zitwaje ibigwanisho
hamwe n'umutekano muke vyibonekeje muri kano karere muri iyi myaka 20 na cane mu karere k'ubuseruko bwa Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. La persistance de l'insécurité ne devrait nullement occulter. Uwo mutekano muke ubandanya wibonekeza ntiwategerezwa kuduca intege ku mwitwarariko werekanywe mu myaka iheze wo gukomeza ukwizerana hagati y'ibihugu vya kano karere, gutyo tubandanye dukomeza gushigikirana mu bijanye n'umutekano. Ma volonté de voir éclore un environnement de paix et de umwitwarariko mfise wo kubona akarere k'ubuseruko k'igihugu canje karonka amahoro watumye kuva ntangura ya mabanga ntangura politike yo kuganira n'ibihugu vya kano karere dusanzwe duhana imbibe. Nisunze rero ayo masezerano ya Addis Abeba, igihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ciyemeje gukora uko gishoboye kose kugira ngo kigwanye ico cyose coza gihungabanya amahoro n'umutekano muri kano karere mbere no mu karere ka kino gihugu nyene. L'engagement pris par la République démocratique du Congo devrait dans le sens d'annihiler les menaces posées à la paix et à la stabilité envers la région et envers elle-même. Abitavye iyo nama barabonye kandi ko hakwiye gukomezwa ugufashanya mu bijanye n'ubutungane kugira ngo iyo migwi y'abagwanyi n'iterabwoba ntihagire igihugu na kimwe cyo mu karere gisubira kuyicumbikira. Eka ngo n'abakenyezi n'ugwaruka boshigwa imbere mu migambi yose yo gutsimbataza amahoro. Kwari ingene dushira hamwe mu kugwanya iyo migwi mu bijanye no gukorera hamwe mu by'umutekano no guhana inkozi z'ikibi igihe zifashwe. Ico naco twaracize gose, turavuga yuko iyo migwi dutegerezwa kwibuza amahoro ntigigere ironka gahengwe muri ibi bihugu. No kuvuga yuko igihugu kiba gifashe abo mu muguyu bagasanga bava mu kindi gihugu yuko ari kuzoca babashikiriza ico gihugu kibacire imanza ubutungane bukore. Ivyo rero twese twabinezererewe kuko twaciye tuvuga nuko ibihugu byose byoza birakorana bigwanya iyo migwi aho bihanura bibe hose ntihagire n'umwe azoronka agahengwe mu gihugu na kimwe. Twese rero ivyo twaravyumvikanye ko ikindi twaciye twiga ni ikijanye n'ingene abakenyezi n'ugwaruka nabo bagira uruhara mu bijanye no kugarukana amahoro n'umutekano n'iterambere. Ivyo rero twaravyishimiye navyo kuko ndetse abakenyezi bararose n'ijambo barashikiriza ivyo biyumvira, baranasaba yuko ibihugu byo mu karere byo korera kuvyo basavye byo kogwa mu gihugu. Muri iyo nama barashimye kandi intambwe ibihugu bimwe bigeze ko mu kunagura imigenderanire gutyo amahoro n'umutekano bitsimbatare. Narose akaryo ko kuganira n'umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo kugira ngo duhanahane ivyiyumviro ku ngene ibihugu vyifashe, ndetse akaba yaboneyeho no guca asubira kwemeza yuko mu minsi zagiye kudutumira kuko ikiza ca coronavirus cyari cabujije ko tugira urugendo hariya muri Afrika y'Epfo, kiriko kiragabanuka ku buryo rero nkaho twavuze yuko nogenda kugira tubandanye dutsimbataza imigenderanire y'ico gihugu n'u Burundi. Abandi nabo twabonanye ni abonyene bagize ivyo bihugu kuko byose abakuru b'ibihugu hari haje abashikindwi ku 12 ahandi haraza abashikiranganje ba mbere. Murumva ko tuba turose akanya ko guhanahana ivyiyumviro tubwirana ingene umwe wese mu gihugu ciwe yifashe. Twese rero tukaba twajeje inama mu munezero kuko nta gihugu cashihana n'ikindi. Barakengurutse cyane intambwe Ubuganda n'u Rwanda bageze ko mu mwumvikano kubona baruguru ujya mupaka wa Gatuna. Barakenguruka ibiganiro Uburundi n'u Rwanda biriko birakora kugira ngo amatati dufitaniye ahere, mbere bakabace bashima kuko tuza dufise umugwi w'abahinga mu vy'ubutungane uzuri mu Rwanda ubunyene bariko barakorera hamwe kugira turabe ingene bamandi batembagaza ubutegetsi boza bagashikirizwa ubutungane mu Burundi. Murumva ivyo vyose vyarerekanye uko ibihugu bitanguye gushira hamwe. Barashimiye kandi igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ishira hamwe ry'ubumwe bwa Buraya n'ibihugu birigize ku ngingo biheruka gufata yo gukura ku Burundi bihano mu bijanye n'ubutunzi. Mbere baca basezerana ko inama ikurikira y'abakuru b'ibihugu n'amareta bateye umukono ku masezerano ya Addis Abeba yobera mu gihugu c'u Burundi mu mwaka uza
wa 2023 kandi gatunganywa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Mu guheraheza iyo nama twategerezwa kwiga ibizokurikira, duca dusanga Uburundi barabwemereye yuko aribwo bwotunganya inama nk'iyo mu mwaka wa 2023. Rero ubu duca tuja ku kivi kugira ngo twitegure iyo nama, kuko murumva ko ari ibihugu bitari bike, dutegereza rero kuvyitegurira kuvyakira. Mugabo twe byatunezereje kubona bipfuza ko vyobera mu Burundi, kuko nivyo vyerekana yuko ibihugu vyo mu karere vyizeye umutekano, vyizeye akaroro k'ivyo Uburundi buriko burakora. Muri urwo rugendo nyene umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarabonanye na mugenzi we w'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ca Kongo. Abategetsi bakaba baganiriye ibijanye no gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu vyabo hamwe n'iterambere. Twarabonanye umwanya ukwiye n'umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo turabire hamwe ibiriko biba hagati y'imipaka dusangiye. Twese turabonera hamwe wa mugwi Rede Tabara uri kukorana n'ujya mugwi w'iterabwoba nyene wa ADF. Turabona yuko kubera babagwanije bimwe bivuye inyuma hariya mu buraruko bwa Kivu na Zaituri, yuko bafise umugambi wo kumanuka ngaha muri Kivu yepfo no muri iyi ntara ya Tanganyika ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero tumaze kubibona yuko bariho, kuko murazi yuko hafashwe n'uwo twovuga ko ari we yashizeho ujya mu ADF, yarafashwe afatirwa ngaho ibuvira, ariko ashaka kujabuka mu Burundi. Vyerekana yuko hariho umugambi boba bafise wuko boshiraho umugwi w'iterabwo bukomeye ngaha muri aka karere. Duca rero turumvikana yuko tuva hasi tugwanye twese tugwanirize hamwe. Muri uwo mwihwezo twagize, twaciye tubona yuko ubigikenewe ko twese tuvyumva kumwe utegerezwa iyo migwi yose kuyigwanya, kandi tukayirandurana n'imizi twese hamwe. Twaciye tuvuga yuko ubu inzego z'umutekano w'u Burundi n'inzego z'umutekano wa Kongo baca baja hamwe bagire urwego rujejwe gutunganya neza ingene tuzogwanya uwo mugwi. Ubwo rwego rero ruce rutunganya igikorwa nyamukuru kigiye gukorwa. Rero ubu ico mwomenya nuko twarahejeje kuvyumvikana, uba bahinga ne bagira baje hamwe dutangure kugwanya irya migwi twivuye inyuma kugira ntagira bazosubira kutwononera bari Kongo, kuko mu Burundi rusanzwe dutekanye. Ejo rero twarakinogangije neza cyane ku buryo rero bagiye kuja ku kivi tugwanye iyo migwi ntizize guhungabanya mu Burundi. Ikiri twaciye turabira hamwe n'ivy'iterambere nyene. Murabona ko twahejeje vyigwa vy'irya barabara ry'indarayi riva muri Tanzania gushika Igitega. Ubu rero twaravuze tuti tugire ivyigwa vyihuta vyirizova Igitega barabara ry'indarayi rizogenda ibuvira gushika Ikindu. Rero hariho inama izohuza Tanzania n'u Burundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero izobirimwo abashikiranganje bajejwe ico kibazo, izobera i Dar es Salaam. Turavuga twese ko tuzoyitaba, kandi twese tubivuga ko rumwe kugira tugire uwo mugambi uduteza imbere twese. Turongera turiga n'ibindi twokora kugira ngo dushobore kugarukana kugira iterambere muri ico gihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu Burundi dukoranye, kuko murabona n'ababanyi. Niho rero twabonye yuko na ca kiraro c'Ibuganda gifatanya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo no Burundi, kwico kiraro naco cyo kubakwa bidatevye. Tukaba twasanze mbere uwo mugambi twebwe ngaha mu Burundi twari tugejeje kure, tukaba tuzi yuko bizotuma tuza turahanahana ibidandazwa hagati ya kiriya gice ca Bukavu beno mu Burundi, bikazokoroha cyane uje buvira. Ndetse ruca turabona yuko hariho n'umugambi wo kugira ikivuko ca Rumonge tukigire kinini gikomeye, kizoca gihura n'ikivuko ca Kavimvira ngaho ibuvira. Ivyo vyose kabizotuma bidushobora guhanahana ibidandazwa neza cyane. Rero twaciye naho nyene tuvuga yuko abashikiranganje biraba botangura kugenderanira uwo burimyi n'ubworozi wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aramaze kuza mu Burundi. Tukaba twavuze ko bashikiranganje bose botangura kuza kuraba cyane cyane abo muri ico gihugu nibo bipfuza cyane kuza kuraba ingene Burundi turiko turakora mu iterambere. Bakaba bashima cyane yuko Burundi bwakuwe ko ibihano. Ubu rero
bose bakavuga bati tuzoguma dushigikiye Burundi kugira ngo dutangure kuronka agatererano gatuma kadusahiriza mu migambi y'iterambere mu gihugu cacu. Kwigenekerezo rya 2025 niho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaganuka akaba yamenyesheje ko urwo rugendo rwabaye ingirakamaro ku gihugu c'u Burundi.